nawe yishe umubwiye ati nawe uri umukecuru abakuze oya si umukecuru umukecuru kuko no muri commentaire abariko barandondera bambwira bati yarakurenganije nta nubwo uri umutama uri umuntu akuze ariko nturi umutama iyo avuga ibindi akavuga ubusuma bwiwe n'uburara bwiwe no gushaka gukunda kurira indege twari kumwumva atari ko avuze ivy'ubutama sivyo ko arakurenganya nasubiza amahera yawe canke arongogwe nanje mvuga uko nasubiza amahera canke yemere kurongogwa mu bane amze hari ijambo yavuze ku kibuga c'indege akubwira ati wowe uri umusaza ati je nabonye uwo nkunda ati je ndamukunda arabivugira imbere y'amakamera nawe uravuga ati twebwe nitwe tuzi kubaka urugo ati twebwe nitwe twubaka ati yaranakubwiye yuko ashaka abazi kubaka ati twebwe nitwe twubaka urugo mbega iryo jambo ayoba yari kubwiye kubera iki bon je sinzi kuko ujya munsi wamengo yari yamavubi yari yasaze kabisa Aisha wamengo siwe ariko rero kubaka umutama abasanzwe afise ahaba abasanzwe afise ivyiwe atakirondera wowe ushika wubaka urugo ushika ukora ibihari ntushika urondera hama rero ibyo byo kuvangwa aba diaspora diaspora kumbure ukuriza indege kabiri gatatu ariko ushika urondera urabira icyuya nawe uko nawe abakirondera hari nta nuzi ko ataba yitwa impunzi canke iki uravyumva ari mu ikambi canke ari mu ikambi urumva rero nico gituma navuga nti twe nitwe tuzi kubaka kuko waraciye muri vyinshi nta gihuhusi kiba kikigu ukijana nawo kandi umaze gucagura uba wacaguye ntusubira kugenda kuzurura hanze uyerera usamazwa n'ibiguruka kuko uvuga uti ndakuze nanje ndarondeye umuntu amfasha kuguma hamwe basi ariko rero abaca bibaza ati bega waba warigeze umugore canke bimeze gute naramwigize nyene none ubona ngeze muri imyaka atawe nigeze cyo kirumvikana naramwigeze hama ari jambo wavuze ati Aisha ati ubu niho ubona ko nshaje kubera ubonye aba diaspora mbega mugikundana nta musi mwigeze abwiye ati none mziye ko ushaje bimeze gute erega nawe nyene ntari si muto ntiyari kubimbwira amaso mu yandi kiretse kijya ujya munsi yari yasaze kuko nawe nyene afise imyaka 30 irarenga umwe canke ibiri si muto Sigura ko nawe abafise imyaka 30 irenga nta bakiri muto umumineri n'umuntu w'imyaka 17 gwera kuri 18 kugenda imbere abakiri muto kuko ari hakinjira mu akiva mu bumineri 18 ariko umukobwa wa 27 ans yahejeje amashuri amaze nk'imyaka 6 yicaye muhira ari umushomeri sigura ko nawe nagushiramwe ibintu by'imyaka sasa mzee abantu baratanga inkwano bagaca bakora mariage vuba bega hari hazige kingana gute utanze izo nkwano utanze ayo $500 ni gihe gito kabisa ukwezi kumwe gusa ukwezi kumwe gusa amezi abiri ntarashika kuriko kurarenga kubera izo skandale zaciyemwo ukwezi kwa kabiri kugira kugere muri 15 jours kubera zijya skandale zaciyemwo sino twari turi mu gushira itariki nabanduka muri iyo mesi itariki ya mariage ariko bisigura ko iyo tariki yaciyegerwa inyuma ejo hazoca tuzomenya bizoba hageze ariko je namusaba nti naze tuganire turondere n'abagenzi bo hafi batushahure amashahuri arabaho kandi urabona ko namwebwe abajournaliste kigiye mwasutsemwe mabisi abapolisi bari bahari barasukamwe mabisi skandale ibanke ngufi je nibaza ko yoza tukaganira vraiment ibintu tukabisubiza mu buryo hama bishobotse n'abari bamenye ko vyagenze tukabamenyesha yuko mwongeye guhuza bikaryoha gusumba kabisa.
Peace one to everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. Ndakubwira I'm back again. Anagatse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update in news. Ne muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show. Cya kiganiro kikuzanira amakuru abayizewe. Cya kiganiro kikuzanira update in news. Yes, nakubwira ati uno mwaka anzokuzanira amakuru mashyashya, amakuru agezweho. Uno mwaka ni update in news. Kuri kamera uri kumwe na Pass wagwan. This is tubabwiza ukuri show. Yes, uno munsi rero navuga yuko nakiriye umwe mu bantu navuga yuko bafise amakuru menshi cyane muri industry. Nimba wibuka ikiganiro cyaciye kuri Lloyd TV, hari umwigeme yagiye ku kibuga cy'indege aho twari tugiye kwakira umukinnyi w'amafilme azwi ku izina rya John K. Umwigeme yaje turiko turamukoresha ikiganiro aza kumuyambira amuzaniye ishugwe aho yavuga ati baby ati tora ishugwe arajyanka. Uyu mubona ngaha nawe acaraza avuga ati je naragukoye ibyo urimo nibiki. Mzee, welcome. Merci. Umeze neza? Umeze neza. Amakuru? Ndakomeye. Ko naswaga lakini nawe uri mzee, ko naswaga. Merci. Cameraman. Ko naswaga? Menga numujene. Numuhezagiro. Numuhezagiro. Ati ibintu n'amavuta. Yego. Ndamukiza kuzo wa Lloyd TV mzee. Amaoki ariko sama mesa. Amaoki. Amamesa ngo asa nabi. Oya, asa neza ariko ni different. Ni different. Uvuza amavuta benshi bacamva amamesa. Bimwe bitukura. Harabona navuga ngo sinjya amavuta ngo watukuza amenyo. Ibintu nk'ibi. Ariko n'amamesa ni meza mu duharage. Ariko amaoki nayo agasumba mu kanyama. Mu kanyama. Mzee, hora ari tunyama twisha ariko mzee. None ku myaka mfise. Nk'ubu ngezaho kugiye inyama zera gusa. Ataditukura zirimwo. Biba vyagenze gute? Gira inyama yera gusa. Iyi nkira tukura, iyi mpeni iratukura, inyama yera no kuvuga izinyoni. Inyoni, inkoko, idendo, ibyo nyene. Ibintu bya guca. Byibiguruka. Asikia mzee ati ubaki ibintu bya guca gusa. Ibintu by'amababa, inyoni, inkoko, utunuma. Uravyumva? N'isamagi zizamwo. Zimwe zigenda byoga mu mazi nabyo biguma vyera. Kabisa mzee, ndamukiza kuzi wa Lloyd TV kwanza papa. Ndabaramukije kandi ndabaramukije n'amahoro y'Imana. Aho muri hose mugugwe neza, muhezagigwe. Ati mumeregwe neza. Banzu ndamukirize wa mukobwa rero umwe abantu mubahereza inkwano. Akanka yuko muba Aisha. Naho uri hose umvirize kuko ndakwandikira ntiwishure. Ibyo si vyiza cyane. Vyiza woza tukavugana. Bakuzi ba Lloyd TV kadusubira inyuma kwaza gatoya ku kibuga cy'indege. Ivyabere ku kibuga cy'indege mwarabibonye. Intambara yahabaye mwarayibonye. Yari uyu muzee muona ngaha abe na Aisha uwumva ari karavuga. Mzee, kwanza dusubira inyuma gatoya. Wamuhaye inkwano ingana gute? Simake. Simake kabisa. Simake kuko twaraharuye $500 turamuhereza. Kandi aho rero ntiturakura urubanza. $500 gusa ni inkwano zonyene. Amafaranga y'urubanza ntarimwo. Abantu rero muzi idolari rimwe. Muce mugwiza na $500 mumviriza amafaranga s'il vous plaît n'amafaranga menshi cyane. Simake. Mzee, ukimukwa mwari mumvikanye ko muzobana neza cyane. Ijax yabaye ku kibuga cy'indege aza kwakira John K, aza kumuyambira amuzaniye amashugwe. Ndashaka dusubira inyuma gatoya, umuntu yakuriye akara ninde? Urumva? Jewe nije natanze amahera yo kugura rijya shugwe. Hama rero ndabaza abagenzi biwe, afite abagenzi babiri. Yari yaranyeretse. Hama ndababaza ni none ko yaguze ishugwe murafise ama anniversaire. Batoya bati nta anniversaire dufise, ariko yavuze ibintu byo bya taxi yo kuja ku kibuga cy'indege. Ndavuga ni bon. Naje nari mfise programme yo kujayo.
ariko we ntiyarabizi kuza kujayo wewe oya ko ntiturabana ngo muhama program ivya bindi umuntu agutelefona ku telefone ati noma aga 30000 20000 ya déplacement n'akadimiri ko kugura ishugwe ibiki nibigacumuhereza uvuga uti uyu ntambone nabi ko tukiri mu bintu vya shosho ntibitume nyene ameba like acika intege abona yuko umenga nta nanje ndumutama rekura atari babatama bingumye aho neko ndi muze nico rero nakoreyeho ukibishobisho hama rero ariko umutima uramwe ati none ko ata anniversaire tamaki ayo mashugwe nibiki ndabaza uwo mugenzi we arambwira ati je numvise avuga ibintu vya taxi n'ibintu vy'ikibuga c'indege ndavuga nti ntangorane ndikumbura agiye kwakira umuntu ava hanze ariko nk'umugenzi w'umukobwa like birashoboka ariko je nari mfite program urumva ni coincidence yo kuja kurondera John K ku kibuga c'indege kugira ngo tumwakire aze dukore ibya filme vyacu bisanzwe oro nari nzi ko basanzwe bazinanye ariko sinavyo sinavyiyumviriye kuko iyo mvyiyumvira yari kumbaza ati ntuza kwakira umuntu wawe tukajana avyo yambajije cyaravuga je ntanga amahera nibiki ariko ntaco je ngenda ku kibuga c'indege rero bisanzwe niho wabonye rero kandi abajournaliste mwarafashije kuko jewe iyo tuba twenyine ama media dahari aho ya vraiment n'amakofi yari kuyajya ari gukubitwa bikaze ijya ni skandali taba kabisa mzee umaze gushika ku kibuga c'indege ukabona umukobwa wakweye $500 ukamubona ari karaza kwakira undi muhungu amuha amashugwe muri uwo mwanya wewe yakiriye gute like niki kintu wiyumviriye ega je bujyana namukurikiranye narahashitse ku kibuga ndamubona ari hanca bamfise susi iyo kumenya ninde aza guhayo mashuga avuga ati reka genda mbona nacungana na John K kandi rero ujya munsi nimba warabibonye nimba ariho waruri niho narindi okay haje indege zitatu zishikira rimwe ku isaha imwe yari yacerewe ikirashika Ethiopian nayo irashika donc haraba ntubatashe benshi n'abandi bagira burira indege benshi hari uruja n'uruza rero urumva rero je naguma mveya ndabe nindaza guhayo mashugwe ngiye kubona skandale mbona ahaye umupatro waje John K bibaho urumva rero nawe we niko wari kubigira nagize shaka ngarura impene yanje itararenge umutaro bavuga ati Imana na John K yacara biva marabyanka hajya rero nanje narahafatiye inguvu zo kubandanya ndamukebura kuko kajya kari nk'inkebuzo hanyuma mbona nawe nyene aragaye je naratangaye ngo ndumutama biki none ntiyabibona kuva kera ko mugikundana ntiyabibona kuri umutama sasa abibonye aronse umukamfro mu diaspora frère mubaze ati hajya hambere ntabona ko ndumutama ntavyo wabona Aisha ntavyo wabona ko ndumutama ubibonye kubora ubonye aba diaspora nabo nyene kuri Facebook mutarayaga amaso muyandi ngo mugira ico mufunditse nkajewe twafunditse ijambo bakunzi gutukisha abandi bakobwa bakunzi ba Roy TV ndashaka kubaza gatoya mzee pega abavyeyi biwe bamaze kubona kujya kuntu yitwaye kwibuga c'indege aza gutanga amashugwe bakanga no kuyatora s'il vous plaît nimba mwarazi ikiganiro John K yarase gutora ishugwe yamuzaniye aho yamusabye no kumuyambira haramwankira bega abavyeyi biwe bamaze kubona zijya video bamaze kubona ijyacu yakoze bwa c'indege mwoba mwayazi kinabo je ntiturabonana kuko nibaza ko ari ama stress ko bari kubatera ama stress kubera yuko nabavyeyi bisoneye bashaje bakuze urumva no bari kubatera ama stress cyo gituma mvuga nti no banza nkavugana na Aisha bigahera tukamenya turavanye canke ntituri kumwe ariko abagenzi baguma bambwira bati eba gaposho vraiment muhebe kukujya biboneka ko ari simba rubebe ujya ni gisoroma ndandura ni kinyenzi makwakwa hajya ntiborica kabisa hajya n'Imana ikweretse uko ameze hakiri kare like ati n'Imana ikweretse uko ameze hakiri kare jewe rero nkaca mvuga naho yoba imbinyeretse hakiri kare twoyaga ukungene ayo mahera yanje yogaruka bida stress abavyeyi kuko bajya baramureze ntibari bazi ko azi kwadukana indero nk'iyo bisigura yuko kugeza uno mwanya gaposho atagishaka gutwara Aisha
oya ibyo sindabimenya neza kuko ibyo nzobimenya kubivanye n'inyishu ziwe kuko uwari we wese arakosha kuko Aisha vyita ko ari ugukosa ntavyita ko ari erere avuga ati narakosheje ariko ntaraza ngo atomore neza bituma abandi nanje sinshaka abo bandi kuko nubundi abona atumye bagiye kundonderera ikinyenzi makwakwa nkawe yaba naramwicaguriye amaso mu yandi si bya bindi by'abantu bakurangira bati burya hariho umudemu yunuyu ushobora kugira amayisha iki bintu nk'ivyo bisigura ko wewe atare wirondere Aisha oya none wewe burya nta mudemu bashobora kukurangira bati bimeze uko bimeze bavyita umuranga hari umuranga abantu babaranzi hama mu nyuma mugahura mukagira gute mukaganira mugahuza inkwano ukazitaka ko vyagenze ndashaka rero tubwire wowe utuma uwo muntu watumye wamutumye mubwira gute mubwira ko ushaka kubaka cyangwa ushaka umukobwa gusa muje mu rukundo bisanzwe ntushobora kubaka ugatanga inkwano no mu rukundo rusanzwe ntibibaho uratanze inkwano bivuga ko ushaka kubaka nico bivuga kandi umuntu nkanje uja mu rukundo rwa gute mu rukundo rwo gufyina ntirubaho rukiriho ubu ufise ibintu uvuga uti ujya yoncungira ibintu yondabira ibinibi yo bandanya umutungo wanje ugenda utera imbere gusumba gusubira inyuma hari jambo wavuze ati Aisha ati ubu niho ubona ko nshaje kubera ubonye aba diaspora biga mugikundana nta musi mwigeze abwira ati none mziye ko ushaje bimeze gute Erega nawe nyene ntari si muto ntiyari kubimbwira amaso mu yandi kiretse kijya ujya munsi yari yasaze kuko nawe nyene afise imyaka 30 irarenga umwe canke ibiri si muto bisigura ko nawe afise imyaka 30 irenga ntabakiri muto umumineri n'umuntu w'imyaka 17 17 guhera kuri 18 kugenda imbere abakiri muto kuko ari hakinjira mu akiva mu buminere 18 ariko umukobwa wa 27 ans yahejeje amashuri amaze nk'imyaka 6 yicaye muhira ari umushomeri bisigura ko nawe yishe umubwiye ati nawe uri umukecuru abakuze oya si umukecuru umukecuru kuko no muri commentaire abariko barandondera bambwira bati yarakurenganije nta nubwo uri umutama uri umuntu akuze ariko nturi umutama iyo avuga ibindi akavuga ubusuma bwiwe n'uburara bwiwe no gushaka gukunda kurira indege twari kumwumva atari ko avuze ivy'ubutama sivyo ko arakurenganya nasubiza amahera yawe canke arongogwe nanje mvuga uko nasubiza amahera canke yemere kurongogwa mu bane sasa mzee mbega nimwamara kubana hamwe yo kwemera mukabana ndibaza kuba yarakoze ijyaction novuga yuko hari indi shusho byakweretse kuri we bisikure ko naho mwobana hari gusanga utamwizera 100% abivanye n'ibintu yakoze ku kibuga cy'indege mbega mubanye byo kuri wahava umwizera 100%. Oya urumva umwizero uragabanyuka ariko iyo umuntu asavye ikigongwe naho nyene urasubira ukamwizera gusa hariho amayerere udasubira gukora nk'amayerere yuko yo gusaba amahera ugacuya muha utamenye icyo azokora icyo agiye kuyakoresha bisigura ko ivyo biba bihindutse no kuvuga ko igiti ntikigukora mu jisho kabiri oya gatatu karazigwa gica rimeneka bana hawo rero ucuguma umera amagabo uguma umurera gushasha kuko amadefo yiwe umaze wamaze kumubona nico ciza cyo kumenya umuntu sino umuntu akosheje nibaca batsindaho oya hariho kugira ikigongwe abantu bakayaga ari kuntu yoba yarahubutse nawe yibaza ngo biri positive aca sangaguye kwihwa rihanda nka John K atoya kandi John K wewe turamaze kubiyaga yaravuze ati no je sindimwo je nshaka akazi kandi acagukeneye mu kazi karekare dusonge mbere mpaka Hollywood ntihagire kuduciramo atumudemu niyo duteranya atwara kinyama cinema yamutwaye amahera menshi atarasohoka avuga ati no igikunda ni kugenda imbere mpaka Hollywood manezagira ntagushiramwe ibintu by'imyaka sasa mzee abantu baratanga inkwano bagaca bakora mariage vuba bega hari hazige kingana gute utanze izo nkwano utanze ayo $500 ni gihe gito kabisa ukwezi kumwe gusa ukwezi kumwe gusa amezi abiri ntarashika
kuriko kurarenga kubera izo skandale zaciyemo ukwezi kwa kabiri kugira kugere muri 15 jours kubera zijya skandale zaciyemo sino twari turi mu gushira itariki nabanduka muri iyo mesi itariki ya mariage ariko bisigura ko iyo tariki yaciyegegwa inyuma oya no yari bwaje tuvuge tuti itariki irageze reka tugire uko twishire ku murongo bisigura yuko naho yo kwisubira ko akemere ko mubana itariki mwateguye aguma ari ijyanye yo gukora mariage yo yarahindutse iyo twiyumvira yo yarahindutse kuko twari bwa fix itariki hama haca hazamwe ivyo bibazo nawe ubwiwe ntari decida nanje ubwanje sinzi uko bimeze ivyejo bibarabejo ejo hazoca tuzomenya bizoba hageze ariko je namusaba nti naze tuganire turondere n'abagenzi bo hafi batushahure amashahuri arabaho kandi urabona ko namwebwe abajournaliste kigiye mwasutsemwe mabisi abapolisi bari bahari barasukamwe mabisi skandali ibanke ngufi je nibaza ko yoza tukaganira vraiment ibintu tukabisubiza mu buryo hama bishobotse n'abari bamenye ko vyagenze tukabamenyesha yuko mwongeye guhuza yo guhuza ikaryoha gusumba kabisa amze hari jambo yavuze ku kibuga c'indege akubwira ati wowe uri umusaza ati je nabonye uwo nkunda ati je ndamukunda aravugira imbere y'amakamera nawe uravuga ati twebwe nitwe tuzi kubaka urugo ati twebwe nitwe twubaka ati yaranakubwiye yuko ashaka abazi kubaka ati twebwe nitwe twubaka urugo mbega iryo jambo ayoba yari kubwiye kubera iki bon je sinzi kuko ujya munsi wamengo yari yamavubi yari yasaze kabisa Aisha wamengo siwe ariko rero kubaka umutama abasanzwe afisa haba abasanzwe afisa ivyiwe atakirondera wowe ushika wubaka urugo ushika ukora ibihari ntushika urondera hama rero ibyo byo kuvangwa aba diaspora diaspora kumbure ukuriza indege kabiri gatatu ariko ushika urondera urabira icyuya nawe uko nawe abakirondera hari nta nuzi ko ataba yitwa impunzi canke iki uravyumva ari mu ikambi canke ari mu ikambi urumva rero nico gituma navuga nti twe nitwe tuzi kubaka kuko waraciye muri vyinshi nta gihuhusi kiba kikigu ukijana nawo kandi umaze gucagura uba wacaguye ntusubira kugenda kuzurura hanze uyerera usamazwa n'ibiguruka kuko uvuga uti ndakuze nanje ndarondeye umuntu amfasha kuguma hamwe basi ariko rero abaca bibaza ati bega waba warigeze umugore canke bimeze gute naramwigize nyene none ubona ngeze muri imyaka atawe nigeze cyo kirumvikana naramwigeze hama ingorane ziraba zisanzwe z'imfu umuntu agapfaka tuvuga ati rero iri foko ndaba ubundi muntu aba tube turagumanye ati ndacafise imyaka yo kubaho ati nkajya ubuzima ntisingira ama stress usiga wugaye inzu ntibisigiza ariko rero wavuze ati nawe nyine afite imyaka 30 bega wewe yarigeze kuja ku mugabo canke yarakiri inkumi ivyo nivyo ntaramenya rero kuko yambwiye ko akiri inkumi urumva rero aho rero niho umuntu yotohoza mu nyuma ariko amatohoza nk'ayo ubundi baranayabuza ntakenewe iyo wakunze umuntu ntutohoza ko yigeze umugabo canke atamwigeze wamukunze uko ari personality physiquement ingene hagati ivyo bindi ni inkuru hariho no bozana inkuru zitarizo ariko ndazi yuko wabonye abakobwa benshi kubera ko ijax imaze kuba utavuze ati ndacishijemo umurongo n'ubu kabo kivuga ati yoza tukicara hamwe ibintu byoja ku murongo ndazi yuko hari abandi benshi wabonye hari abantu benshi bifuza kubaka hari abakobwa benshi bifuza kubaka bakiri bato mbega kubera iki kugeza uno mwanya utarafata umwanzuro kuvuga ati ko mbona nyetse ingeso nkijya reka ndondere ubundi mbona yuko afise intumbero yo kubaka kugira ngo twubake urugo like kugira ngo ibintu bibe mu mutekano kurondera ubundi birashoboka ariko rero siyo nyishu umuntu yoca afata mu gihe habaye ibintu nk'ivyo bica biboneka ko nawe utari stable mu bwenge iyo umuntu ari stable mu bwenge arabanza agasubiza ubwenge hamwe akabanza akitonda kuko nuwo umutaye ugafata ubundi utabanje kwiyumvira neza hari n'igihe usanga utaye uhekenye gufa
ukazana urimira atari hekenye ni ingorane mu zindi gacu usanga ahubwo ugiye kwita mu kiyaga uvuye mu kuzi gato uvuye mu kiziba ukaja mu kiyaga mu Tanganyika urumva rero nico bavuga bati urashobora kwanka umukobwa kubera ko ahekenye igufa ugacuzana urimira atari hekenye uravyumva umva ko ubuguye mu ngorane ni mu ngorane nico gituma no kwitonda ibintu nk'ivyo no kwitonda kuko abakobwa nkuko babivuze basayangana ni benshi cyane cyane rero umuntu nka jewe acagura imico none imico nayo nyene nakubise swata ariko igikuru ni imico nivyo bashima kuko isura barashobora kwisiga hari amasabuni hari amavuta meza kuvyibuha arashobora kujya neza akavyibuha ikindi gihe ari n'abakonda arashobora kuvyibuha akagwara agwaye agaca yonda urumva inyifato niyo baraba imico niyo turaba ibikogwa vyingene umuntu akerebutse niko baraba mzee dusubima gatoya wavuze ati abantu bandika amakomanteri barambwiye ati nareke kukubeshera nta nubwo ushaje ahubwo ati iyo avuga ibindi akitwaza ibindi mbega nta bakobwa nabo baciye inbox bakuvuga ati bana ati je ndashaka kubaka reka nanuya je ndi tayari kuko ndazi yuko hari benshi bakibonye bavuze ati bana bashaka kubaka mbega nta muntu yoba yaciye inbox y'umukobwa avuga ati ko mzi kujya vyanse reka tubandanyane na jewe ngira baratinye ntabarabimbwira ntabarabimbwira ariko ngira baratinye kuko bavuga ibindi bakavuga ngo ngo arakubeshera nta nubwo uri umutama ngo ahubwo twaranakubonye mu masine mukina neza biki baguma bavuga ibindi kandi ni benshi cyane kandi mboneyeho n'akaryo ko kubaramutsa babandanye bakurikira Uzobaze TV bakurikire n'iyi TV yanyu ni byiza gukurikira ama TV yacu online kuko acatuma dutera imbere tukamenyekana ibikorwa byacu bikaja imbere kuko nka je nsanzwe ndi n'umuririmbyi baranzi bose ko ndi umuririmbyi indirimbo zanje ziririmba zikebura nico gituma no kebura n'abandi kwama bari kubikogwa kazoza keza ntikari mwibarabara kazoza keza ntikari mukuyerera kazoza keza kari muri yo kayenyene musore nkumi nkundira ndagukebure bakunzi ba TV nimba uri umuntu ufise imyaka ishika 20 ishika 18 nibaze ko iyo ndirimbo yize ni indirimbo yoyo nyene ruva yuko ni mzee mahiti yafashe hiti kera ni ndirimbo mzee tuse ko iyo ndirimbo kwanza gatoya indirimbo yanditse wisunze iyo ndirimbo nayanditse igihe ugwaruka rwari ruko rurasamara cyane za 2005 2006 2007 niho ugwaruka rwari rushushe mu gusamara twari dusa n'abavuye mu ntambara muri iki gihugu cy'u Burundi za 2004 2005 2006 adutanguye kuzana umwizero na leta ikivuga iti abana bose nibaje mu ishuri abakobwa abahungu bose nibaje mu ishuri ndavuga ni nanje reka ndondera akantu musanzwe ndi muririmbyi wa kera reka ndondera indirimbo yoca iterera iciyumviro leta yashize ku rubuga yasize hejuru cyane bishigikira urazi ko baravuga bati abana bige abana batoyi bavugwe ku buntu abavyeyi bavyare ku buntu ivyo byose byaciye bintera intege nanje nti reka nshire ururirimbo rwo kwiga abana bige kuko nubundi kazoza keza kari ku muntu wize kwiga si ABCD kwiga si 1 2 3 4 oya kushona kubaza gukanika gusudira ubujournaliste promoter kijya kintu cyose ukora kigusaba inguvu n'ubwenge kuko urumva hari habasani bafise inguvu mva bwenge ubumenyi mva bwenge hariho n'ubundi bumenyi bwa creativity bose nibakore nico gituma tuvuga tuti vyuka kare ukore ukura amaboko mu mpuzo cyane cyane ku bajene nkawe we nagukunze umujene kabisa mbe wambwiye ko witwa Diva radio promoter wagwa safi sana urumva uri umujene uracari muto no kuvyuka kare mugakora mukaryama mutevye kabisa kuryama mutevye
mukavyuka kare kuvyuka kare ukajya mutevye voilà cyo nico civugo c'abasore uratera imbere 100% uba wizeye gutera imbere cyubyizera icyo ndirimbo rero ni indirimbo navuga yuko indirimbo yavugijwe cyane s'il vous plaît indirimbo yasirikiye ku rwego rutangara radio ndiragakura radio culture radio y'igihugu televiziyo y'igihugu ebana Sanganiro RPA ayo maradio yose Bonisha FM na radio nimwe itayivugije kandi kenshi kaba hariho nabayigize jingle hageze igihe cy'amashuri n'ubu uzosubira uyumva indirimbo nuno munsi iravuga s'il vous plaît navuga yuko ni hit y'ibihe byose yego bisigura yuko hageze umwanya wo gukora ni indirimbo ishobora kuvuzwa umwanya uwari wose bisigura yuko ni indirimbo y'ibihe ahubwo nasaba namwebwe ama promoter muyi promoting ku buryo nshobora kuronka uburyo bwo kuyikorera clip isubirijeho tushiremo n'ibindi bitero n'izindi refrain zishobora gutuma hajamwe ibindi kumbure bikenewe biri alayine bigezweho like bishobora gukebura kandi abajene kandi musumba kabisa mbega ugeregeje kuraba mzee hari abantu bakoze indirimbo kera zavumye ariko muri iki gihe bagaca bazikorera ico bitwa remix ugatusanga hayikoranye na Big Farias na Satbisa turama bafle kugira ngo indirimbo yiwe yongere igarukane shasha mbega wowe uri kurategura gute kugira ngo ijya ndirimbo kazoza keza ko ni indirimbo yabaye hit waba uri kurategura gute kugira ngo ijya ndirimbo uyikorere remix mu barinzi bakomeye cyane nga mu wundi ndavuga basapi ico mbajije ni ikibazo ciza c'inkora mutima nari nashatse kuyikorera remix kuva mbere haciye nk'imyaka nk'itatine Dogoe yari yavuze ati je no twoyigira remix turi kumwe ndamurindira ntiyaronsa akanya Estanish arabimbwira kuko abo bose uvuze turazinanye ari satura mabafu deja ndamuramukije ari Double J ari Farias Big Fizo ndabaramukije bose Big Fizo we turamana minsi yose ari nigiye dufashanye mu bintu by'udu clip twiwe merci beaucoup ndabaramukije barashatse Estanish na Dogoe ntibyakunze ubu rero nibaza yuko norondera uwundi ari umwe ari babiri tugagira iyo collabo bikagenda neza kandi byo bari vyiza cyane kuko nabo baranyemera aho bageza nanje ndabemera aho bageza nta kibazo gihari uvuze ati byo bari vyiza gose uvuze ati Estanish yarabishatse ariko ntivyakunze mbega uno munsi Estanish numwe mu barindikazi b'abarundi bakomeye mbega Estanish nawe niye mpamvu yatumye igihe yashatse kuri we bidakunda umwanya wa connection niwo ubura sino cari cyumviro ciza kuko yakigize igihe yaragiraje muri Kenya aca kubonana na Kidumu asohore yandirimbo yasohora umbamwo we umbamwo ijya aje kuyisohora rero urumva yaciye aba un peu bize aba nta mwanya afise cyane abaye bize rero nanje ndakina amasinema nanje simboneka cyane umwanya umwe mba ndi kwa Mugisha ubundi kwa John K ubundi mba ndi mu bandi nk'ubumeruka gukina isinema hamwe na Itulive najewe si nicara muri festival tuba turiko turakina nitworoherwa uyo mwanya ukabura ariko habonetse connection iri bien fixe nokora kandi tugakora ibishimwa ariko je kurande gwanje nk'ubu ndafise n'indirimbo zihayagiza igihugu zigira gute zose zirabitse izivuga ibidukikije zose zirabitse zikoze zirindiriye gusa abantu kuko ubu sinzosubira gusohora indirimbo idafise clip kuko nabonye itacimenyekana baca bayobegwa na nyeneyo gasanga uciye ahantu ntibamenya ati niwe ari warasize amateka mbega mzee utegura kora remix ya ndirimbo kazoza keza nande ko aha mu Burundi hari abaririmbyi bariko barakora cyane mbega utegura kuyikorana nande yo remix jewe uwo ari we wese twokorana na Kiriku twokorana ka Kiriku ndakakunda cyane kubera iyo kagira musique gashiramwo n'ama comedy kandi ndi umukomedien twokora niyo ukorana n'umukomedi nka Mutima ukamushiramo muri iyo ndirimbo vyogenda neza ubwo ari we wese afise amateka bica bigenda neza gusumba kangorana je ndi brand ready ahubwo habura uburyo gusa uburyo
aba babosi bacu baratubanira ababosi ni benshi kandi bafise umutima mwiza ariko ntibazana amahera yabo muri iyi industry ya musique muri industry ya cinema ntibazana amahera yabo frère kandi navyo nyene birimo amahera baje twokora ibintu bimeze neza tugateza imbere igihugu cyane cyane ko muri izi industry harimo abajene nibo benshi uravyumva ico gihe bashizemwe amahera abajene botera imbere cyane igihugu cyacu kigaca kiduga kuko amaboko y'abajene ubwenge bw'abajene turabukeneye nibwo bushushe nibwo buteza imbere igihugu ari hose nta gihugu gitera imbere kidatezwe imbere n'abajene nze dusinyuma gatoya wavuze ati jewe yarambwiye ko shaje urumva ati nawe afise imyaka 30 bega ugerageje kuraba mvye yashaka kubaza ikibazo bega ugerageje kuraba ugwaruka gwa kino gihe ndavuga abigeme ningo nyinshi ziko zirasambuka kubera $. aba diaspora batwara abagore babane ndibaza mwarebye kuya kidege bega ubona ari yengorane novuga iri mu gwaruka g'ubu ndavuga abana b'abakobwa mwa kino gihe ugwaruka gwacu gw'abakobwa nugwaruka babwira ko ubuzima bwiza buri hanze ico ni kosa kuko bazi ko ubuzima bwiza buri hanze y'igihugu ntibabona ko ubuzima bwiza buri wabo ikindi cya kabiri bazi ko ufise amafaranga ari wazubaho ubuzima bwiza icyo nirindi kosa rya kabiri kuko ubuzima bwiza ntibutangwa n'umutungo ntibutangwa n'ubutunzi butangwa n'umutima n'indero y'uwo muntu muzubakana abakobwa bacu rero uburundi ni igihugu baharura ko gifise abakobwa beza bashiki bacu ngo ni beza ku mubiri ariko rero nibabe beza rero no munyifato bareke kubahenda ko hanze ariho heza ni heza kuko habashatse gutera imbere hatera imbere none abakobwa baho bajino bagumi wabo hacaratera imbere no ngaha hotera imbere ugihugu aruka gw'abakobwa n'abahungu goba ruriko rukorera igihugu cyabo hama rero umukobwa nawe iyagiye arafise ubwenge abatwaye arafise ingufu abatwaye arafise ikintu abagabanije ku gihugu ciwe ivyo rero ntibisuzugura abakobwa ngo biyite ko ari bato n'ugwaruka rugize ugwaruka rw'u Burundi kuko iyo bavuze ugwaruka sabahungu gusa n'abakobwa barimo bo kwikebuka rero bakagira inguvu nabo bagakunda igihugu cyabo iyo bariko baratubwira gukunda igihugu ntibaba babwiye abagabo gusa n'abagore n'abakenyezi n'abakobwa bo kunda igihugu gukunda igihugu rero nukugikunda uko kiri en voie de développement kiri mu nzira yo kwisononora yo kwiteza imbere kizotezwa imbere nabandi nabo bakobwa b'igihugu nabo basore b'igihugu no kuvuga cewe ndi umukobwa no kunda umuntu kunyifato yiwe kuri discipline yiwe sino mukundira amahera arahera naho bavuga ngo abadiaspora ntabo twabonye bavuye Iburaya baje bakenye kandi bari bayafise erega uko yamanutse uko yaduze ku mahera agenda aratunga niko ashobora no kumanuka urumva nivyo bakubwira bati itunda ryeze ririndire niryabenja rigira gute rirahunguruka niriguma ku giti urumva rero nabo bakobwa bamenye ko ari nguvu z'igihugu bakorera igihugu bakunde umugabo kubera ingene ameze ingene yize ingene nyifato yiwe ingene indero yiwe ingendero runtu ingene nivyo vyubaka niho bazorama kuko kera ingo zararama ariko ubu nama divorce gusa washaka uvuga ngo ntibarongogwa bararongo ariko ama divorce nayo nyene ni menshi bega ama divorce menshi ubona pa makiroge turimo ugeje kuraba ubuzima bunga mu Burundi bega ama divorce menshi ubona pa ava kuri ca kinini navuze ntibaba baravye imico barabitunga iryo tunga rero ashitse yo rikabura aca atangura kwifata nabi bagatandukana kandi ni bose n'umukobwa arige bamuraba ubwiza bataravye imico ashitse agasanga afise imico mibi bagatangura kubana nabi uravyumva neza ni barabe rero imico bareke kuraba itunga canka abahungu ngo barabe ubwiza birahenda kabisa mzee
ugerageje kuraba rero wavuze yuko ati yaba divorce yaba gukunda ifo yuko uraba like ugashishoza ukiyumvira mbega ugerageje kuraba bajya bigeme bava ku bagabo babo bagasha batwagwa n'aba diaspora bakazwe n'amafaranga mbega ubona ikosa hanini iba riri ku mu diaspora cyangwa iri ikosa iba riri ku mukobwa? Ikosa riri kuri bose babiri. Urumva umu diaspora aba yaravye umukobwa ariko uwo mukobwa ntaba mubwira afise umugabo a divorce amubwira ko ari single siko muvyita ngo ari wenyene ngo ari single akamuhenda hama rero uzobaze uperereze uzosanga bashika Iburaya naho nyene bikanka uwo mu diaspora ntabazi ko uyu muntu amuhenze ashitse Iburaya agaca vyura zangeso agashaka kurondera uwundi amusumbya amahera. Uravyumva gashaka umuzungu nawe ivyo byose bituma na hariya bagiye batubaka abari ino nibabimenye n'abagiye ntibubaka nibabandanya bari kumwe baca bagerayo bakadivorce kuko hariya hoho ntiyokora amakosa ngo umuhe ni kofi baca bagupfunga nta ukubita umugore. Urumva nico gituma ama divorce hariya ari menshi no ngarera ama divorce ni menshi kuko bakurikira iryo tunga ubuzima bwagoranye bwaba ibintu biragoye nivyo ariko akagumye bagumako nze imbere ko dusoza rero ndashaka ugire ubutumwa uhereza abana babigeme basingeso nizo harimo na Aisha. Nta ujya mwana nje katamugoye ushaka umuce atika ijoro ushaka umubira mwana nje birakuya nta ujya mwana nje katamugoye nta kindi norenza nta ujya akatamugoye niyo mpanuro ndabahaye kuko igihugu baravuga ngo ubu biragoye kubaho bien sûr biragoye ariko akagumye bagumako wagwa mze merci Murakoze cyane nanje ndagushimiye mu izina ryanje Gaposho Ismail ndashimiye iyi televiziyo yanyu yashoboye gufata umwanya wo kuntumira kugira ngo munyagishe menye ibiriko biravugwa kuri jewe no kubandi nanje ngira ico nterereye kandi nibaza ko nterereye kinini ku gihugu canje n'abandi bose nibakunda igihugu cabo nta kindi kizoza kibarutira igihugu cabo kabisa. Merci beaucoup. Yes, bakuzi ba Loy TV reka ndagushimire we kwikira kino kiganiro ntibibagire ko subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news jewe ari kuruva gaha yari My name is Radio. This is Tubabwiza Koresho. Twari kumwe na Gaposho umwe mu bantu bavuga yuko bariko baravuga ku bintu bitandukanye yatanze inkwano ariko umukobwa nako babana ariko mu minsi mike tuzokomeza dukurikirana ivyabo kugera bakoze mariage canke tubabwire yuko vyapfuye kuri kamera wari kumwe na Pasia. We love you so much. Dusubire ubutaha. My name is Radio. This is Loy TV. Wagwan bombastic. Imutangwa muri Loy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri